Ndashimwe cyane Amena, amena. ndasubiye kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Tumaze iminsi tuyaga ku byerekeye gusenga wisonzesheje mugabo gusenga wisonzesheje muhora mubyumva ko birimwo ibintu byinshi, harimo ibintu biri integre byinshi, atari ibintu byoroshe nk'uko tuba tuvyiyumvira, nk'uko tuba tuvyumva, nk'uko tuba tuvyumva. Mbere twari tugeze ku gice cerekeye gusenga wisozesheje gusa ntibikwiye byonyine, gusa gusenga wisozesheje byonyine sasho ko ntibikwiye byonyine, ça ne suffit pas seulement ça. Twaravuze yuko ibintu usenga wisozesheje utazi ijambo ry'Imana dashukuramwo ijambo ry'Imana ripfo yuko bimeta en application ukarigendera. Twarabibonye Yesu Kristo ko yari amaze iminsi 40 jours 40 nuits, iminsi 40 n'iminsi n'amajoro 40 asenga yisonzesheje, ariko Satani ntiyaretse gusa kumutera, ariko yatunzwe nuko ari connecte ku Mana, yatunzwe kandi yuko hari umwana w'Imana. Na twebwe turi gusenga twisonzesheje mugabo ntibikwiye byonyine, ifuko tuba turi connecte ku Mana, bipfo yuko tuba tuzi ijambo ry'Imana, kuko Satani arashobora kuduhendesha ijambo ry'Imana ati kora iki, wasenze wisonzesheje. Twarabibonye hanyuma twarabonye yuko n'ibintu by'ubutunzi, ibintu bishobora kugutwara, urazi ko canke orgueil canke ari orgueil, naho ishobora kuba même orgueil spirituel. Satani akakubwira ati Imana, Yesu Kristo yaramubwiye ko yazi ijambo ry'Imana ati Imana irekirandira kugerageza Imana. Nk'uko ubonye mw'ibarabara uzi ko nasenze ndiproteje abamarayika bankikize imiduga iri kuyagenda rite mw'ibarabara, abamarayika baca bazihagarika. Afite ngaho uriko ugerageza Imana. Birumvikana. Hanyuma n'ubutunzi burashobora kugutwara ukayoberwa ivyo ari byo, ivyo byose birebye twarabisomye. Hanyuma rero ubu tugeze ku kindi dusome muri Luka igice c'18. Luka igice c'18 umurongo w'9 18. Luka 18 umurongo w'9 14. Urashitse. Luka 18, Luka 18 umurongo w'9. Handitse muri ya tradition yitwa Bibiliya yoroshe. Yesu, umutwe w'amajambo wanditse mu umugani w'umufarizayo n'umutoza kori. Yesu arongera acira uwo mugani abantu bishimira ukugoroka kwabo, bagakengera abandi, ati abantu babiri baduze mu rusengero gusenga, umwe yari umufarizayo, uwundi akaba umutoza kori. Wa mufarizayo ahagarara ukwiwe asenga avuga ati Mana, ndagushima ko ntameze nk'abandi, abasuma, inkozi z'ikibi, abasambanyi, kandi simeze nk'urya mutoza kori. Nisonzesha kabiri mu ndwi, kandi ntanga ikigira 10 c'ivyo ndonka vyose. Ariko wa mutoza kori ahagarara kure, ntiyubahuka no kurangamiza mw'ijuru, yamara yikubita ku gikaraza avuga ati Mana, ngirira ikigongwe,
mana ati mbabarira. Mana ngirira imbabazi jewe umunyabyaha. Ndababwira ukuri, uwo mutoza kori yatashe yemewe nk'umugororotsi imbere y'Imana, ariko kuri wa mufarizayo si uko vyagenze, kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshirwa hejuru. ariko ndavuga nti ugusenga wisonzesheje gusa ntibikwiye. Umutwe w'amajambo ngo ni umugani w'umufarisayo n'umutoza ko bari abantu babiri. Abo bantu babiri, umufarisayo yavuze ati jewe simeze nk'abandi. Abandi bakaba bitanya, abandi babasuma babasahura, yagomba kuvuga ivyo kuri uwo mutoza kori. Abandi n'abasambanyi, abandi barabesha, ariko jewe sikomeze ntavyo nkora kandi senga nisonzesheje. Ati pastor basa kwisonzesha umunsi umwe, ati mu minsi indwi yose nisonzesha kabiri. Pour dire que si ya gatanu akisonzesha kandi ivyo yavuga nivyo ntiyabeshe. Ati kandi n'ibirenge ivyo ndatanga ikigira cumi. Muri cumi na gatatu nawe umutoza kori ahagaze kure, yagomba no kurangamiza hejuru mw'ijuru kubera isoni ry'ivyaha vyiwe. Ati Mana ngirira ikigongwe, ngirira ikigongwe n'ukuri, cenga umunyavyaha. Wa mutoza kori urabona hahandi umufarisayo we yaramubwira ati abandi n'abasuma, kandi yagomba kuvuga umutoza kori. Urabona abatoza kori abadwaniye yaramusume fegisi bati ndi umunyavyaha, yatura ivyaha vyiwe yishishitira arogera Imana. Umurongo wa 14, uwo mutoza kori yarahariwe ivyaha vyiwe vyose, kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshirwa. Ugusenga wisonzesheje kare nababwiye nti vyoye ntibikwiye, ishishe bugufi. Kandi yoshobora ntisonzesha gusa bisanzwe, yisonzesha 2 fois par semaine, atarya. Rero ko hariyo sivyo gusenga wisonzesheje ntibikwiye vyonyene, ifo ko wicisha bugufi, ifo kutagira orgueil, ifo kutamenya, ifo kumenya ijambo ry'Imana, ukarimeta en pratique, ugaca bugufi, kuko satani aragusangayo. Na Yesu Kristo yisonzeshe 40 jours, ariko satani ntiyaretse kuza kumutera. Naho bazoza kugutera, umuntu yubahutse umwana w'Imana, umuhungu wiwe, wewe atoreka kukwiyaguza. Nico gituma rero ivyo vyose, nico gituma ndababwiye nti turiko turavuga gusenga mugabo biri integre, harimwo ayandi majambo yo kumenya ijambo ry'Imana, yo kumenya ingene utegerezwa kwitwara muri ubu Kristo. Urumva ni vast. Hanyuma ikindi naco tugomba kwiga uyu munsi, ako kari agasigaye karakwapase. Ikindi tugomba kwiga cane cane uno munsi, ijambo rivuga ngo none umuntu yokwisonzesha habaye iki? Yosenga yisonzesheje habaye iki? Dusome muri Yoweri igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku 15. Yoweri igice ca mbere umurongo wa mbere gushika kuri 15. ariko ndasoma iri ni jambo Uhoraho yatumye kuri Yoweri mwene Petuweli, igitero c'inzige. Nimwumve ibi, yemwe batware, nimwumvirize yemwe ababa mu gihugu mwese,
mbega hari ikintu nk'iki cari bwigere kiba kuva aho mwabereyeho canke kuva aho ba sogokuruza banyu babereyeho? Nimubibwire abana banyu, n'abana banyu bazobibwire abana babo, n'abana babo bazobibwire urunganwe ruzokurikira. Ivyo inzige zisanzwe zasigaje, inzige nini nini zirabiriye. Ivyo inzige nini nini zasigaje, ivyana vy'inzige vyarabiriye. Ivy'ivyana vy'inzige vyasigaje, izindi nzige zarabiriye. Nimwikangure yemwe mborerwa mwe, maze murire, muboroge yemwe mwabanywi b'umuvinyu mwe. Muboroge kubera umuvinyu mushasha muwukuwe mu kanwa. Ihanga riteye igihugu canje, ingabo z'inkomezi zitoharurika, bafise amenyo nk'ay'intare n'imibangabanga nk'iy'intare y'ingore, bahoneje inzabibu zanje kandi barandaguye imisukoni yanje, barabishishaguye barabishiburira hirya, basiga amashami yera. Nimugandare nk'inkumi yambaye igunira, iririra umusore yarayikoye. Amashikanwa y'ifu n'ay'ibinyobwa araciwe mu ngoro y'Uhoraho. Abaherezi baragandaye, aribo bakorera imbere y'Uhoraho. Imirima irarandaguwe, isi iragadutse, ingano zirahonye, umutobe w'umuvinyu urakamye, n'amavuta ya elayo arabuze. Nimwihebure yemwe barimyi, muboroge yemwe barimyi b'imizabibu, mubabare kubera ingano na sayiri, kuko ivyimburwa vyo mu mirima bisanganguwe. Umuvinyu urakamye, umusukoni urakabiranye, amakomamanga, ibigazi n'amapome n'ibiti vyose vy'ivyamwa birumye. Nukuri umunezero w'abantu uraheze. 12 niho tugeze. 13 naho umutwe w'amajambo witwa ngo akamu gatewe ngo abantu bacure intimba. Nimwambara amagunira yemwe baherezi, maze mugandare muboroge yemwe abakorera imbere y'igicaniro. Nimuze mumare ijoro mwambaye amagunira, yemwe abakorera imbere y'Imana yanje, kuko amashikanwa y'ifu n'ay'ibinyobwa bibuze mu ngoro y'Imana yanyu. Nimwamamaze ukwisonzesha kwera, nimutumeko ikoraniro ryera, nimutumeko abatware n'ababa mu gihugu bose, ngo baze ku ngoro y'Uhoraho Imana yanyu, maze batakambira Uhoraho. Ewe munsi uraho, uwo munsi w'Uhoraho uri hafi, uzoza nk'icago gihonya uvuye ku Mana ihambaye. Mbega ivyo kurya ntivyakuweho imbere y'amaso yanyu, n'umunezero no guhimbarwa biva ku nzu y'Imana yacu? Imbuto zumiye mu kuzimu, ibigega bisigaye ari imisaka.
ububiko bw'ingano bwarasambuwe kuko ingano zaheze, ibitungwa biraniha, amasho arasanzaye hirya no hino kuko abuze uburagiro, n'imikuku y'intama n'impene ishikiwe n'ivyago. Uhoraho ni wewe ntakambiye, kuko umuriro watongoye uburagiro bwo mu bugaragwa, n'ibirimi vy'umuriro vyatongoye ibiti vyo mu murima, n'ibikoko vyo mw'ishamba bihuzagizwa bikurondera. Amasoko y'amazi yakamye, umuriro nawo watongoye uburagiro bwo mu bugaragwa. Nababwiye nti none umuntu yosenga yisondesheje habaye iki? Ijambo ry'Imana aje kuvuga rirumvikana cyane. Hari habaye icyo bita invasion des sectes et sécheresses. Igihugu cyari cyatewe n'ubukoko, hari habaye uruzuba. Basa niyo bavuga neza bati kuri verse ya 4, parce que le chenille laisse de la récolte est dévoré par les sauterelles. C'est que laisse les sauterelles est dévoré par les honnêtons. C'est que laisse les honnêtons est dévoré par les criquets. Réveillez-vous les ivrognes et pleurez. Lamentez-vous tous les buveurs de vin. Faute de raisin, vous serez privés de vin nouveau. Une armée de sectes envahit notre pays. Ils sont acharnés, innombrables, dévastateurs comme les dents du lion ou les crocs de la lionne. Ils ravagent nos vignes, détruisent complètement nos figuiers. Ils les rongent, les dépouillent de l'écorce et ne laissent que des rameaux blanchis. Lamentez-vous comme une jeune femme en deuil, pleurant le mari qu'elle vient d'épouser. On n'apporte plus au temple ni offrande de blé, ni offrande de vin. C'est pourquoi les prêtres sont en deuil et qui sont chargés de servir le Seigneur. Les champs sont dévastés, la terre est plongée dans la tristesse. Plus de blé, plus de jus de raisin, plus une goutte d'huile fraîche. Les cultivateurs sont consternés, les vignerons crient leur désespoir. Le froment comme l'orge sont perdus, toute la récolte, les récoltes anéanties. Les vignes desséchées, les figuiers sont fleurtris. Grenadiers, dattiers ou pommiers, les arbres fruitiers sont rabougris. Toute joie s'est éteinte parmi les humains. Urumva ubugesera bwari bwadutse muri ico gihugu. Hanyuma rero Yoeli yariko arizwa n'ikiza c'inzige na sécheresse yateye igihugu ciwe. Donc mu bintu bituma n'ivyo nyene bituma ivyo bihera. Urazi ko abahinga baca bazana imiti bagapomba bakiruka bakagira iki. En fait ibyago bizana na satani. Okay? Ari ingwani n'udatani, ari inzige n'isatani, ariko Imana irabireka bikaba. Kuko satani muri Yohana 10:10, satani yaje kwica, kwiba, kunyaga no gutikiza. Ariko hari ivyo Imana izibira, ariko ijambo ry'Imana rigira ngo nta gishikira umwana w'Imana itavyemeye. Irinze ivyemera ibizigituma. En fait, narababwira fois passé ko qui aime bien châtie bien, ukunda uramukangira ukamuhana,
n'abana namye niyumvira kare ndiko ndagira marshe abana bafise nk'imyaka 6 bakiri muri maternelle cyangwa 5 cyangwa 4 urabavyura 5 du matin kugira ngo bategure kazoza kandi uwo mwana bikakubabaza ino muri neje imvura iriko iragwa hatabona akagenda arabagenda ku gakinga arabavyuka ibiki n'ibikako kana kari gategereza kuryoha ugapfuka neza. Narigeze kubabwira ko pase ni kera nkiri umwana twari dufise iwacu nyinshi hanyuma papa akatubwira hariho ikintu cyitwa dipping cyangwa tukazitwara kogesha mu mazi 5 du matin akatubwira ngo diyobora inka tukaziyobora imbere yo kuja ku ishuri 5 du matin tukazitwara tukaziyobora hanyuma 6 tugaca dusubira ku ishure hanyuma mu gutaha nkaza nikoreye ibintu vy'inteza vy'ivyatsi vy'inyana hanyuma hageze gukama imvura iriko iragwa ngo sohoka ugende gukama canke gufata inyana ivyo vyose ngiyumviye ariko abantu badafise inka barayiriwe frere aho mbona niko nziriki nziriki ariko izo nizo zandiye amashure nizo zafashije nizo zabaye mu vyose nta bundi butunzi twari dufise ariko ahandi nkabona ahandi mu ngo bafise ahantu hera abana bashika bakaryama nayo abana barahiriwe frere urumva vyari ivyiyumviro vy'abana urute yuko uwo mwana rero muvyura 3 du matin cyangwa 5 du matin akagenda akaja ku ishuri kugira ngo bazogire kazoza keza azogire nk'iyo myaka bafise 45-50 bafise abana bagize imana rero areka ibi bikadushikira kugira tuvyure ikareka inzige ikagireka sécheresse ikareka ubukene ikareka ibintu biduca imvutu kugira ngo idutegurire kazoza keza l'éternité imyaka tuzobaho mirere na mirere tubana n'Imana mu gikiriza cy'Imana. Donc en fait niyo tumbero nico gitumereka bikaba ico gituma amashengero menshi y'ubu actuelle bagira ngo kiriti mireko neza ronka pizza ronka ubutuka ronka inzu nziza ronka inzu nziza ntibibuke gutegura kazoza pour l'éternité. Donc Imana idukunda kandi izi ubwenge cyane ibigira iti donc muri ubu buzima ubayeho imyaka myinshi abaho 70 iko vyanditse muri Bibiliya ngo mu migani quelque chose comme ça cyane muri agashikana 80 naho nyene ari umuntu strong amaze kugira iki naho nyene 80 n'inga akaba yamaze kujegenyuka ariko twebwe ariko tugakanura amaso kuri ibi ariko yo Imana ibona odera ikibuka ikatwibutsa yuko inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Donc rero satani rero aradufuta kabisa mu bwonko complètement ukamenga ubuzima saso limite là-bas imyaka 70 donc imyaka murazi ko kera abadamu bahanuze bamara imyaka 900 ukamengo twarahombye abandi hayimira gushikaho ishasa 20 kugeza kuri 80 aba bazungu barahamba nabo nyene barambaye nka wawundi barambaraye baguma bifeza ibinini vyinshi n'ibiki vyinshi donc ni kubera imiti bafise mugabo naho nyene urumva baguma hariho uwigeze kubwira ko bashobora gufata par jour ibintu bishika 13 par jour burde yuko Imana yoyo ibona kure en fait ifo yuko mwiyumvira yuko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima y'ubundi buzima bundi kandi indeterminé butazohera yumvira ubwo ubuzima indeterminé Imana umaze gukora neza hariho uburyo bubiri bamwe bazoja muri ubwo buzima kuruhuka neza cyane abandi kuruha nabi cyane d'une façon indéterminée yumvire kuruhuka neza cyane d'une façon indéterminée abandi kuruha nabi cyane d'une façon indéterminée donc il faut choisir ivyo rero tubitegura ivyo rero
imana isha irekura yaretse ibi bya sesherese inzige ingwano situvebye ibintu bidutera ubwoba pour nous réveiller kuko irabitubwira neza irabitubwira ku murongo wa yasaba ku murongo wa cumi na kangahe ku murongo wa cumi ku murongo w'icyenda bavuga ngo ifu y'amashikanwa y'ishikanwa ry'ibinyoma byabuze mu ngoro y'uhoraho abaherezi aribo bakozi b'uhoraho basigaye baganya dore n'abakozi b'imana bahora bagira ibyo bashyira muri temple byabuze murongo w'icumi imirima irononekaye n'igihugu kiraganya ingano zononekaye n'umuvinyo w'igisama ukamye wakamye akagirire kandi amavuta ya Eleyali nawe nyine arahengeteye 11 nimujorerwe yemwe barimyi namwe abarimyi b'umurima w'imizabibu nimuboroge muririre ingano ya sayiri kuko ivyimburwa vyo mu ndimiro biruze duze umuzabibu urumye umusukoni urakabiranye igiti c'umukomamanga ikigazi pome zatsinda imbere n'ibiti vyose vyo mu mirima birakabiranye kuko umunezero uherengeteye mu bantu birababwiye yuko imana iratubwira ntitwumva iratwereka ntitubona rafopase maraheze imyaka mikeyi cyane mwarabonye korona ngene tunyikangiza hagiye yari imana iriko iratubwira hagiye ibindi ariko ubu usanga abantu bagenda gusa ku mugaragaro izuba riva basamana ku mugaragaro izuba riva aba homosexuelle normal badefira uko bisanzwe amadivorce amaki byose donc comme si rien n'était vya bintu vya corona oublié twaravyibagiye none c'est ça donc rero uzi ubwenge yobibona ibyo byose twari dukwiye kubimenya kubwira yohere rero aravuga ingene ibintu byononekaye biteye ubwoba kugira ngo abantu bihande kandi basenge bisonzesheje yohere kandi yarasaba n'abahambaye ko bafatanya n'abandi muri ico gikorwa cyo gusenga bisonzesheje kuko ibintu biteye ubwoba kandi nk'ubu par exemple muhora mwumva mu Burundi ngo nta essence hari ubukene ubukiza akakuririra akawugira iki bamwe bagahungira i Dubai abandi bagashukuje bagashika i Buraya abandi bakagira objectif c'est kugira ngo c'est parce que notre Dieu aime trop le Burundi imana ikunda cyane Burundi imana ikunda cyane Burundi kugira duhanga amaso imana sugusegereza kugira kuko hari ibintu biriho hajya Burundi haje irinde bagira ngo n'igihugu ca nyuma ugira ni kubera cyane oya ni kugira twihane ni kugira dusenge twisonzesheje ni kugira tuboroge ni kugira tuje muri essence irengeje kuko nyuma y'ubuzima ribundi buzima c'est ça donc il faut kuraba message pourquoi kuko urashobora kuvuga ati none ibi byavuye kuki yumvire en fait mw'isi yose essence ishobora kuboneka ariko mu Burundi bikayigora bikananirana donc pour dire yuko hari abasenzi hari ifo yuko rero inyishu nuko dusenga twisonzeje dukorokera imana tugira iki donc c'est ça niyo message bigomba gutanga donc kandi ivyo c'est pour le pays donc pour l'individuellement urashobora kugira uti none iki kintu kuko narigeze kukubwira yuko ikintu kigushikiye giteye ubwoba hariho message zibiri ushoboza kwiyumvira eske iki kintu kiriko kirashikira camvuyeko n'icyaba cakuvuyeko cihane urogera imana ukihebe
ugende mu kuri kw'Imana ni ukuvuga quelquefois turihenda tukigereranya n'abandi tituri nk'abandi igihe watoranijwe wahamagawe n'Imana warongo Imana yaraguhamagaye Imana ntiyemera ko ikomporta uko ushaka oya tu n'es pas n'importe qui tu es l'ambassadeur pour le Christ ici en Allemagne ici en Europe donc ntiyemera yemeye ibonye wikomporta uko ushaka iragukubita kabisa ntufite nicyo gituma rero utategereza kwikomporta uko ushaka tudategereza kwikomporta uko dushaka dutegereza kwikomporta nk'abambasaderi b'Imana utabigize gutyo uzobona ibara nicyo gituma rero hanyuma rero ikindi kigira kabiri ubonye bariko barakurenganya ku kazi cyangwa ikintu iki bitakuvuyeko ubonye uri correct senga wisonzeshe Imana izoba igomba kuguha promotion d'une façon exemplaire donc rero byose bifatanyije kutugira neza kuba Imana nigeze kubabwira kare mu kanya gaheze hari abagira ngo turagowe Imana yaratugiriye nabi kuko dufite imyaka 70 yo kubaho 80 yo kubaho 90 yo kubaho ngo ni kuki tutaba badamu baratugiriye nabi ubundi batugiriye nabi ijambo ry'Imana rigira ngo byose bifatanyije kutugira neza kuba Imana tuzogenda mu buzima bwiza cyane tungatuhamaze akanya gato rega ku isi cimbona n'umuruho siriko mubibona Salomo niwe yigeze kuvuga nta muntu yigeze kumererwa neza nkana Salomo était bien très bien yarafite vyose n'ibiki vyose tusa ariko mu nyuma yavuze ati byose ati ntaco ntabonye muri iyi si byose nasanze ari guhambira umuyaga nasanze igitsumba byose ari ukugororokera Imana. Donc, c'est ça la conclusion de Salomon. Il y avait tout. N'abagore ngere yarafise abashika igihumbi. Ariko yageze byose nasanze ari guhamira umuyaga. Ati gisi hambaye no kugororokera Imana. Donc rero ivyo rero tubigenze gutyo tubimereye gutyo. Hanyuma tugororokera Imana mu buryo budasanzwe niho hari inyishu. Ivyo byose wumva ni Yoeli yari yagize ati nimuze ati yumvire byose vyumye byose vyahetse umurongo wa 13 yati yemwe baheze mukenyera amagunira murire namwe mwakoze bo ku gicaniro nimuboroge nimuze mukesha ijoro mubaraye mwambaye amagunira yemwe bakozi b'Imana yanje kuko ishikaniro ry'ifu y'ishikaniro ry'ibinyobwa vyimanywe ngo ntibize mu ngoro y'Imana yayo 14 mushinge igihe cyo kwisonzesha mutangaze hose abikoraniro ry'agahuza abashinga ntahe nimukoranye aba mu gihugu bose baze mu ngoro y'Uhoraho Imana yayo mutakambira Uhoraho ewe wa munsi muwiwe kuko umunsi w'Uhoraho uri hafi ukuza. Donc pour dire you rero uzi ubwenge rero aravyitegurira uzi ubwenge rero ntarindira ko biza ntarindira ko ibara rigwa naho ryogwa abasanzwe babimenyeye abasanzwe yiteguye nka kwa kundi kwa Nowa yavyiteguriye hafi imyaka 100 azarabwira ati nimwitegure isegenya rigeretse bakagira nguku uri kurabwira abantu ati nimwihane gusotipe il pas normal abavuye mu Burundi twavuye mu Burundi tuje ngwino rero no kwitagadura ngo kiswa d'une façon modérée umuganza buhoro arusakanya mu butumwa kumwe kwa Nowa tikihane senga ngo mugikorane ingo kuri zubu akaza rimwe ntasubira amazana akayonzobotsa ngo bariko nakora bariko ndika muri vyinshi nuko rino ariko vyagiye
haragera igihe nowa isegereje asanga yugaye sesa nuko afete l'Ancien Testament c'est l'image du Nouveau Testament. Birya vya Nowa biriko biragera nivyo vy'ubu urabwira abantu kigo mukitwe ibiki n'ibiki bahora baza ari amajana angahe hanyuma bakaza ari babiri bakaza ari batatu bakaza ari ukamengo ni serivisi bariko barakurana hanyuma hazogera igihe Yesu Kristo azoza gutora umugeni azoza gutora donc inyuma ya Yesu Kristo aje gutora umugeni abazosigara ngaha bazosigara barabona ibara abazosigara ngaha muri repeshaje abazoja mu ijuru ku Yesu Kristo yamaze gutwara premier round premier qualité abazoja mu ijuru n'abazobaciwe amazosi n'abazobace bacumiswe n'abazoba babambwe none pourquoi kurindira donc abazoba mu kazu yazo bagira ikibazo baza gucibwa amazosi na antikriste kugira ngo hanyuma bazogira bati uremeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wemeye bakaguciza cyangwa bakakwica cyangwa bakakwamba cyangwa bakaguturira pourquoi c'est ça iyo niyo repêchage izo donc pour dire yuko il faut être intelligent ugomba rero kugenda tete wotu kumwe kwa Nowa ati bati ng'umusitama yasaze n'umutama adakomereza mu mutwe ngo santa ariko borge Yesu Kristo agira ati aho babipfuye no kuri naho yavuga gutyo ati sege yangu iyo sege yaho bayipfuye iri donc rero n'ubu hari ibihe bidasanzwe hanyuma rero mu Burundi ntubona batira bati donc narabibonye ngaha muri buze kuri roheri hariho insecte hariho inzige hariho udukoko hariho ingwano donc nkajya mu Burundi no mu Rwanda Kongo ingwano haguma ikije abatazi ubwenge bagira ngo ni kurwana no kurwanya kubareye je navutse mu Burundi hari ibintu vy'ingwano ndiko ndasaza hamari ingwano nta gihinduka nta nyishu y'ingwano inyishu c'est le sang de Jésus inyishu c'est Yesu wenyine kwizera Yesu wenyine ibyo bituma hajya ku Burundi na Kongo hajya n'igihugu tuze cyane shobora gutunga muri Afurika n'Uburundi kiratuze cyane na Kongo biratuze cyane kumvikana tunga ibihugu vy'Iburayi ibihugu vy'Iburayi bose baradukomera amashi yumviye donc amabine dufise hariya twayahinguriye hariya ariko kubera satani azaratubwira uburyo tukaza tuyarungika polisi tuyarungika muri za Amerika muri za c'est idiot je satani aja kutwiba ariko twomeye Yesu Kristo tugasenga tugahwana mu nda nk'abavukana twotunga uko tuza muri ibi bihugu nabo bakazi wacu c'est ça tuba dusubye ubwenge c'est ça donc les matières premières nitwe tuzifise akeza kari iwacu ariko satani kubera ubucuruzi satani araduteza ubucuruzi aduteze senge satani atuma tugira ubucuruzi ariko c'est grave en fait tukazobura ibyo ku isi tukongera tukazobura n'ivyico donc rero tumenye ubwenge uko turi kose turi babiri turi batatu turi bane kumungana tukora tukamenyera ijambo tukaremeta en pratique igikorwa c'Imana cokomera bigakomera hanyuma ibitangaza bigakoreka hanyuma tugakorera Imana mu buryo budasanzwe imiryango yacu ikazohezagiwe nka burya imiryango ya Nowa yahezagiwe hanyuma tukazoja mu ijuru hanyuma batubwiye bakazovyumva batavyumvise kandi hariho plusieurs manières yo gukorera Imana hariho uburyo bwo kuvuga ubutumwa hariho uburyo bwo gusenga hariho n'ubundi buryo bwo kuzana kuri Yesu Kristo hariho uburyo bwo gufasha abakene uburyo bwo gufasha abafunzwe uburyo bwo gufasha abapfa imfuvyi n'abapfakazi mu Burundi sinabashobora ni benshi je sais baguma mu telefone utarukiye amayero canke ngahe ibiki n'ibiki ntibazi ngene bitugora ngene ducumugura umuntu akazabumva ngo ndubikiye agasaniro koko canke akadesaniro cyangwa undubikiye desaniro turi byo byose ntibabimenye ngene umuntu aba yabica ukuri ariko ukagira ivyo ushoboye Imana izokubwira imbazi ivyo ushoboye
ugafasha imfuvyi n'abapfakazi, ugafasha umwana aja kw'ishuri, ugafasha iki de preference w'inshuti canke ute naho toba inshuti de preference utari inshuti, kuko uw'inshuti wewe n'utari umukristo arabikora, n'uwitwa ko ari umwansi ukamufasha, uko bwemuyera kurongora. Aho niho tuzoja muje pour vous dire yuko uburyo bwo gukorera Imana ni vaste, nous ne sommes pas bloqués. Quelque umuntu aza kubwira ngo yakuje gukora Imana, pas du tout. Hariyo plusieurs manières. Yarigeze kubabwira yuko ndi mu makuru ya integration, narabwiye ubutumwa bo muri Syria, narabwiye ubutumwa bo muri Iraq, narabwiye ubutumwa bo muri Iran. Donc sinari nzi ko nzopfa ndose ukaza kubwira abantu ko kwa Saddam Hussein Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza. Oya, muri recreation nkababwira kuko ntaco wagira ikababwira Yesu Kristo mu gitabo muri Best Buy exposa ibitabo exposa igitabo citwa l'art de l'intercession kivuga Yesu Kristo, kuvuga ingene gusenga ibivyo. Igitabo kirimo Yesu Kristo kikavuga bamwe abo ndiko ndababwira bamwe bakarya umusaya, nawe murya umusaya mungiriki exposa Yesu Kristo kuba ari umwami n'umukiza, amenya ntamenya mafu lesasero uko message yaje ipasa. Hanyuma n'abariko abaexaminateri bariko baragira babiriko bari pour contre je m'en fiche. Hanyuma lesasero uko message ipasa. Hanyuma c'est ça pour vous dire hariho uburyo bwinshi. Simba nkeneye kugira ishengero cyangwa kutagira ishengero, ngeze no mu butumwa tuvuge ndiko ndagira siporo ngaha kuri jardin, ndabwira ubutumwa abanywarumogi, ndabwira ubutumwa abantu bariko turiko turayaga, ndabwira ubutumwa n'importe qui faut gusema mu buryo bwose bushoboka. Atuva donc ukavuga ubutumwa wo muyaze, wo mushoboye kuyaga pendant 30 minutes, uyage 30 minutes utamubwiye Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza, umubwira amatemonyage. C'est ça, Imana izoguhezagira. Hanyuma ivyo vyose ubikoze wasenze wisozesheje, buca bugira impact d'une façon spéciale. Ugasengera abagwayi bagakira, ugasengera ikiri bikuta Imana. Ndagusavye iki gitangaza gikoreke kugira ngo wiheshe icubahiro. Iki cubahiro ntikibe canje, kibi cawe. Imana izokora kandi ku cubahiro cawe. Hanyuma kugira rero duhave turangiza. Hanyuma none rero ikindi naco dukwiye gukora, dusome nababwiye yuko kugira dusome mu vyakozwe n'intumwa igice ca kabiri umurongo wa mbere gushika ku 8 pastor. Vyakozwe n'intumwa igice ca kabiri umurongo wa mbere gushika kuri 8. ukuza kwa mpwemu yera. Umunsi wa Pantekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mw'ijuru giturumbuka, n'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Habonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja ku mutwe, bibaja k'umwumwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. I Yerusalemu hari abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana, bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye, hakorana abantu benshi barajorerwa, kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Barumirwa, bose baratangara bati, mbega abo bose bavuga si abanyegalilaya? Kandi niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu, izo twavukanye? Turi abapariti
n'Abamedi n'Ababeramiti n'abamye i Mesopotamiya n'i Yudaya n'i Kapadokiya n'i Ponto no muri Aziya n'i Furugiya n'i Pamfiliya no muri Egiputa no mu bihugu vy'i Lubuwa bihereranye n'i Kureni n'ab'i Roma bagerereye ino, Abayuda bo n'abatoye idini yabo, Abakirete n'Abarabu, tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza vy'Imana bose. Amina. Ngaha muribuka yuko muri Yoweri yigeze gupresha guprofetiza avuga yuko mpwemu yera azosukwa ku bantu bose, azosukwa ku bantu bose. Ngaha urabona ngaha yari yasuswe kuza kwa mpwemu yera, abantu bari abantu bagorokeye Imana, abantu bariko barasenga, abantu bari hamwe. Dome rero mpwemu yera mu gusukwa naho nyene ntazobona muri ibihugu. Par exemple abantu baragira bariko barasenga ngo Mana suka mpwemu yera nk'uko wayivugishije Yoweri. Mu gusuka mpwemu yera ntazopfa gusuka gutyo nk'uko asuka ku homosexuel, asuka ku gihugu cose gupompa nka kurya bapompa indege zapompa umuti w'ipamba. Oya, hazotangura kuza abantu bagaca bugufi bakaja hamwe bagasenga, bakayigabirira Imana bakaja hamwe. Sesa donc azobanza kurungika nka vya bindi vy'ibiza bimwe vy'insige vya sécheresse, abantu bagashobora guca bugufi. Ayo parapra abantu bamaze guca bugufi rero gicasuka kuri bose. Sesa hari inyuma ya korona abantu iyo yacasuka mpwemu yera bariko bararira Imana bagira bati buronga vyari gushobora gupasa. Donc ni muri iyo style nico gituma rero dutegerezwa kwitegura. Tuvuge par exemple ngo mu vyakozwe n'intumwa igice ca kabiri umurongo wa 43 ku murongo wa gatoyi, ingene abakristo ba mbere bari basangiye ivyabo, ingene vyari bimeze. Abakristo ba mbere, je vous donne un exemple, l'originalité ngene abakristo ba mbere bari, tuvyumvirize neza duce turangiza. Ngene abakristo ba mbere bari bameze, muce mumva ko hariyo une grande différence ingene tumeze. None mpwemu yera yosukwa gute? None turabe gatoyi, turabe originalité, kuko ikintu cose no kuraba origine. Donc dusomere pasta turabe gatoyi, tugire le parallélisme y'abakristo ba mbere n'abakristo b'ubu, muce mwikompara n'ingene tumeze. Soma ivyakozwe n'intumwa igice ca kabiri umurongo wa 43 gushika 47, muca mubona la situation turi muri. Ingene abakristo ba mbere basangira ivyabo. Umuntu wese aterwa n'ubwoba, kandi utwumiza n'ibimenyetso vyinshi vyakorwa n'intumwa. Abizeye bose baba hamwe basangira ivyabo vyose, amatongo yabo n'ibintu vyabo barabigura bakabigabanganya bose nk'uko umuntu wese akenye. Kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura umutsima bakarya banezerewe n'imitima itagira akarohe. Bahimbaza Imana, kandi nabo bashimwa n'abantu bose. Umwami Imana akabongera iminsi yose abama barakizwa. Yesu ashimwe cyane. Uko niko rero abakristo bakimukira bari bameze. None niko tumeze. Tukarantuwa umuntu wese yaterwa n'ubwoba, kandi utwumiza n'ibimenyetso byinshi vyakorwa n'intumwa. Donc ibitangaza na image, donc n'igitutu carakora ibitangaza. Cyaba Petero ba Paulo barakora ibitangaza parce que bari buzuye bwemiye. Urumva
umuntu wese yaterwa n'ubwoba kandi twumiza n'ibimenyetso vyakorwa n'intumwa cyo bitangaza vyakorwa n'intumwa. Abizeye bose baba hamwe basangira ibyabo byose, dore ibintu byose ntavyo kwanaka na naka kugira atunze ujya arakenye ujya asegeje vyaba mu bakristo vyaba sisa. Dore noneho umukimu yereye ukaguza gute ibitangaza vyo bikaguza gute, ariko ukamenya umwe yishwe n'inzara, uwundi aragowe, umwe yabuze minerivare, umwe yabuze aragowe, uwundi bariko barajyana inzara, uwundi bariko baratwenga, uwundi bariko baragubitanira ubunzakano karantura. Amatongo yabo n'ibintu vyabo barabigurisha bakabigabanganya bose bakurikije uko umuntu wese akenye, uko umuntu wese akenye uko abikeneye kose vyari vya bose. Karansize kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye n'umuturikame ubahuje umutima n'inama, kandi iwabo bamanyagura umutsima basangira byose bakajya banezewe n'imitima itagira akarohe. Tukompra yubira ishengero umutima utagira akarohe, c'est ça l'originalité y'abakristo ba kera, niko twategeza kumera umutima utagira akarohe, utagira inzigo, utagira irwango, utagira c'est ça. Bahimbaza Imana kandi nabo bashimwa n'abantu bose. Aba bantu rero si babisa abakristo, abantu bagira bati abo bantu ni abakristo, abo bantu ko bameze gutyo bameze nka Kristo, natwe rero tumeze dore urabona twarituye twitwa abakristo ariko dusigara igitsina gusa. Dore rero tugerageze kuja ari originality, hanyuma rero tubaye gutyo duce tugera dukuzana twisonzejeje, ahari tugeze kugira tumeze tugace tugera kwisonzera itaco kivamwo. Hanyuma umwami w'Imana akabongera iminsi yose iminsi yose aba ndasubira umwami Imana akabongera iminsi yose abama barakizwa. Abama barakizwa rero baca baza. Esa uko rero niko dutegereza gukora, hanyuma tugasenga twisonzesheje, ibitangaza n'utwumiza bigakoreka. Hanyuma Mana nzima dusenge, Mana nzima uragahetse giko, urakoze kubitwibutsa, tuyagiye neza, tuyagiye twinshi. Mana nzima tutari tuzi twese, Mana nzima tuhinduke tube bashasha, tubeke originalite, twegere Yesu Kristo n'intumwa za kera. Kera kenshi twama tugira ngo twicuje nk'aba abatama ba kera b'i Burundi, ariko ubu twagiye kuri originalite ya Kristo ba mbere batanguye. Mana nzima tubishoboje, Mana nzima n'ubidushoboje vyoshoboka. Abantu bari ngaha si bake, ni benshi. Umuntu wese yogenda agaca avyiyumvira, agaca abimeta na application, akabimeta na application, nawe yoba ari mu muryango wiwe gusa. Ibihinduka vyohinduka, Europe yohinduka, Afrika yohinduka, Uburundi bwahinduka, natwe tugahinduka. Uzoba ukoze bidufashe, turakwizeye uzoba ukoze uragaheza ibiba byose bigendereza mwiza Yesu Kristo. Amina. Murakoze muheza gi. Amen, amen, amen. Turashima Imana kuri aya majambo twize uno munsi. Ni amajambo akomeye atwigishije icyo dukwiye gukora muri iki gihe twiteguriye kuza k'umwami Yesu. Hariho abantu benshi batavyiyumvira, batavyibaza, canke baza bati biracatevye, ariko ntawuzi umunsi n'isaha. Ego reka twongere dufate akanya rero. Ubu ni ka kanya ko gushinga intahe ku bafise intahe iciza Imana yabakoreye muri kino gihe, hanyuma tuheze tubandanye dusenga. Okay. Okay. Reka dushime Imana. Uhoraho Mana yacu, Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, turagushimiye cyane ko watugiriye neza ukadushira muri uyu mwanya, muri iki gihe, muri aka kanya, kugira ngo
tubeho dushima izina ryawe, tubeho twumva aya majambo. Aya majambo nivyo na yacu kandi na ya bene data, na ya ba bandi batarakumenya, na ya basubiye inyuma. None rero mwami, turaje kugusaba ngo mpwemu wawe adukorereko, adushoboze guhinduka, adushoboze kuja muri ibi bihe vyo kwitegurira umuzo wa Kristo, nk'ubu uzoza ejo canke nk'ubu ushobora kuza uno musi. Turaje kugusaba mwami wo mw'ijuru kugira ngo tugire umwete wo gushikira abasubiye inyuma, tutabatinye ngo bafise igihagararo, ariko duhagaze kw'ijambo watubwiye. None rero ntuhabwe icubahiro, twongeye gusabira umugisha umwe wese mu waje hano, twongeye gusabira umugisha umwe wese mu bazokumva ubu butumwa bwiza butanzwe uno munsi. Tuje gusabira umugisha utamanyuye umukozi w'Imana watoranije kuri uyu munsi, akaba ari we adufashije, akadufasha muri aya majambo ari muri Bibiliya, kandi ayamadusengera agasemerera. Twasomye muri Yoweli ngo semerera, semerera, boroge. Mana, turaje gusaba gushobozwa kuboroga no gusemerera, kandi tuborogere aho batwumva, dusemerere abatwumva, kugira ngo babe nabo babe mu biteguriye kukubona no kukumva. Ndabigusavye ndakwizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Egome, turashimye Imana rero, mwakoze kuba mwashitse hano. Tuzosubira guhurira ngaha ku munsi wa gatanu. Mugire umunsi n'umugoroba mwiza. Mwami Yesu abahezagire.